Igambwe ibiri yonyene ku irenga 30 niyo yashoboye gutanga amadosiye y'abakandida ku vyerekeye ihiganwa mu matora yo muri manuzajambo z'amakomine. Akaba ari umugabo CNDD FDD watanze amadosiye agizwe 60% zo mu bwoko bw'abahutu, 40% zo mu bwoko bw'abatutsi, hisunzwe n'ibitigi vya 30% by'abakenyezi. Uwundi mugambwe uri mu makomine yose 9 agize intara ya Gitega yagutse ni umugambwe Iprona nk'uko bimanitse imbere y'ibiro vy'umugwi w'intara ya Gitega uje gutunganya amatora CEPRI Gitega. Umugambwe CNL uri mu makomine 5 ku makomine 9 agize intara ya Gitega yagutse, ayo nayo ni komine Shombo, Mwaro, Gitega, Muramvya na Karusi. Iyindi migambwe isigaye uyisanga mu ikomine imwe gusa, iyo nayo numugambwe Paripe Agakiza watanze amadosiye muri komine ya Bugendana. Imigambwe NSP Ininzo na Piebu Abanyashaka iri mu komine imwe gusa ya Gitega. Umugambwe ADR washoboye gutanga amadosiye mu komine ya Muramvya, umugambwe Radebu mu komine ya Kiganda. Muri iyo komine nyene ya Kiganda hariyo kandi uwigenga ku vyerekeye amatora yo muri manuzajambo z'amakomine, akaba yitwa Matayo Katihabwa. Urongoye umugwi wigenga ku rwego rw'intara ya Gitega uje gutunganya amatora Joseph Maniraho avuga ko umugambwe Ranake wagiye uratanga guhera ku madosiye 15 gushika kuri 19, ni ukuvuga igitigiri c'amadosiye ari hasi ya 25 asabwa n'imiburi ku ikomine. Urongoye urunani Burundi bwa bose mu ntara ya Gitega Daniel Manirakiza avuga ko azogira icyo ashikirije inyuma y'urubanza ruzoshikirizwa na sentare bwizo kubarizwa ibwirizwa shingiro ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Amis Karungu, Bonesha FM.